Yego harakenewe rero yuko ducuvya mwene ako kagagazo kuko ababikora benshi bazi yuko n'umugore ataza no kwitwara niyo agiye afise igishundu mu maso abwira abandi ngo nisetse kwirobine ngo nisetse ku giti ntaza kuvuga ukuri cyane iyo umuntu aravye mu kibano ku mitumba mugabo no ngaha mu gisagara hamwe biracahari kenshi usanga umugore arakora umugabo akimbura hanyuma ivyavuye mu mwimbu akabikoresha uko ashaka hageze kuja kugura akanyama karyoshe ntari buhitane wa mugore yamara amasaha 9 ariko ararima akava kurima aza guteka utwo baza gufungura ku mugoroba aza kugurisha iyo mpene canke ingurube yuko ashaka hanyuma umugore ntaza kubaza ati mbega ya mafaranga 90 ntitwafata tugire igice tugire uku tugura ivyo 2000 vya cotex z'umukobwa umugabo agacajya uko yishakiye mwebwe mwohindura gute iyo ngendo nibaza yuko icambere je nofata nacisengo kugabanya ico no kwita kagagazo kabagabo niko nacise no kuvuga ko twakuze muri societe imeze uko nyene umugabo namye ndabitanga ko akarero cyo kumwe n'abagenzi abagabo babiri bashaka kugira ico bapfa mu kabare ntibagwane nta mukubita ikofi kuko yumva ati n'umugabo nkanje mugabo muhira umugore yavuze n'akantu gatonyi ikofi ngiryo ryaje kuko mu mutwe yumva umenga umugore atereza gukubitwa mugabo undi mugabo umenga we boharira bikagumuko niho nagego harakenewe rero yuko ducuvya mwene ako kagagazo kuko ababikora benshi bazi yuko n'umugore ataza no kwitwara niyo agiye afise igishundu mu maso abwira abandi ngo nisetse kwirobine ngo nisetse ku giti ntaza kuvuga ukuri igihe rero kuko aguma yumvatse ati naho no bivuga ejo ninza kumukenera hakwiye ingingo igira kabiri kuduza ubushobozi bw'umupfasoni yumva ati bwa bundi naje ndashaka kugira ico mara muri iki gihugu ntaho nuba ntafise umugabo ni nkuko abagore biwacu umengo tumwereka yuko diplome yiwe nyamukuru no kurongorwa ivyo yokora byose umengo atarongo umengo yararase ubuzima sivyo namba umugore arongorwa kuko abishatse kuko yahuye no bakundana ntabigira kuko umengo yabuza haja abantu bibaze mu bumve ko ari bisanzwe hamikigira kabiri twarakivuze muri chapitre yacu irabi ivy'ubutunzi abarundi bose nibagire compte en banque umufasoni yumva ati bwa mundi nanje ndarekuriwe hanyuma hari ikintu dukunda kwibagirwa mu gihugu cacu iyo tugiye kubaka hariho abantu batabwira abantu yuko hariho regime zibiri zo kubaka ko mushobora kugira communauté de biens canke mukagira séparation de biens baranagisimba kuko bazi ko bitegereza kumera gutyo bagaca banashira ko ngo umugabo niwe senaka kuri byose ni wabiraba umugore rero akakura avyumva uko turakeneye kubisigurira abantu abapfasoni bumve bati turashobora kugira séparation de biens n'abanyagihugu bakavyumva erega ndashaka kurongorwa nanaka mugabo ivyanje bikaguma ari ivyanje ivyo rero ntibakunda kubisigura dutegeza kubibwira abantu bakabimenya ico gihe rero umugabo azokubaha umugore agira ati sinkimufata uko nshaka sigitungwa canje bwa bundi arafise ivyo arekuriwe nanje nubaha